bakundwa nshuti z'umusaraba, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe. Nitwa NININAHAZWE Charlotte, ndi umupfakazi, mfise abana 5, abakobwa 4 n'umuhungu umwe. Ngira muri aka kanya dusangire intahe ibyo Yesu yankoreye, aho yankuye mu kumpa agakiza. Ariko imbere ya byose reka tubanze twiyegereze Imana, dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, udugirije ishimwe kubw'uyu mwanya umpaye kugira ngo dusangire na bene data intahe yaho wankuye, ingene wampaye agakiza. Ndasenze kugira ngo uyu mwanya ntaba ari jewe, ariko icubahiro kibi cawe. Kandi ndasengeye umuntu wese aza kumva ino ntahe, n'uzoyumva mu nyuma akaba atarakwizera mwami Yesu nk'umwami n'umukiza, izimufashe kugira ngo nawe ave mu mwiza nk'uwo narimwo, hanyuma aje mu muco wawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo niho dusenze, amen. Nk'uko nababwiye, nitwa NININAHAZWE Charlotte. Nagomba muri uwo mwanya ngo dusangire intahe yaho Yesu yankuye. Haleluya. Ngeze mu bigero, narubatse nk'uko abandi bose bubaka. Hanyuma Imana ingirira neza, irampa kwibungenga imbanyi y'umwana w'umuhungu. Ndavyara, ariko maze kwibaruka umwana ashika yarushe. Amaze gushika yarushe ndamumaranya akanya gato cane, aca nshikanira mu minwe. Sinarinzi n'ivyo ari byo, sinarinzi n'ivyo ndimwo, ko je narinzi ko mfise umwana akomeye. Mu mwanya nabonye abaganga baza baramunyaka, baramutwara, ndatangara. Mu nyuma ndarindira ntigira ngo namaswe bagiye kumugirira, baramungarukanira. Ariko ngumye nicaye ngaho, barambwira ko vyarangiye. Ndiheba, ndababara, ndamererwa nabi, mugabo ndataha. Maze gushika muhira, ndaba ngaho. Hanyuma uwari yitwa ko ari umugenzi w'umushingantahe wanje aza ngo aje kumuremesha, aje kumugarukirako, mugabo aca asiga amushiriye isumu mu kinyobwa, aca arigira. Umushingantahe wanje nawe acakuraho muri uwo mwanya, atangura aragwara, araremba, mbere haviramwo no gukongatara, arakongatara amaboko, aradadarara, ibyo bita kuba pararize mu Gifaransa. Aradadarara, ntiyumve, nta maguru, akabagoroye nyene nk'umwe muntu yapfuye. Bimara hafi nk'umwaka wose. Ca wibaza umuntu ahejeje kubura umwana, imfura, hanyuma mu nyuma hagakwirikira ibyo, utagira Yesu muri wewe, numuruho utagira uko wovugwa. Sinzi nuko nobivuga, ibintu biruhishije cane. Umuntu ariheba akabura nuko abigira, bya bindi umuntu avuga ati ndayahande. Amaze kumererwa nabi igihe kingana gutyo, hafi y'umwaka wose, narihevye nyene, nta vyizigiro nari mfise. Ariko bene data, ndakunda Imana. Imana yacu ni nziza. Mu Banyefesi igice ca mbere ku murongo wa 4 haravuga ngo nk'uko yadutoranije muri we itanguriro ry'isi ritarashigwaho, kugira ngo tubabera tutagira agasembwa imbere yayo, turi mu rukundo. Ku murongo wa 5 haravuga ngo kuko yabigabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo, nk'uko yabigomvye bikayihimbara. Mu mpera amashi yo Mana. Uhoraho asubira kumpezagiza imbanyi, ariko imaze amezi 7, naho nyene irakoroka nk'uko babivuga mu Kirundi. Aho hoho ndiyanka, ndiheba, nta vyizigiro namba nari ngifise. Noneho rero ntangura kuja mu bapfumu, njanywe na mabukwe, nkavaha
nkajaha emwe nukuri ngira narabahetuye bo muri ako karere ndateba mu maso hanje harahinduka nk'umuntu agwaye. Urazi umuntu aremvye yishwe na malaria niko nari imeze, niko bimeze. Nta mahoro nari kugira kuko ngo nta mahoro y'usenga ibigirwamana, nta mahoro by'ukuri nari mfise, ku buryo naho naherekeza umuntu agwaye agiye kwa muganga, maze gushika kwa muganga nije bavuga ngo ndagwaye, bakambisa bakavuga ngo bise uwo muntu yinjire, ngo genda hewe muvugane na muganga, ngo turabona kuremvye cyane. Nanje sije nari ngwaye, ariko nari ngwaye umubabaro wo mu mutima. Isaha y'Imana ntiyari bwagere kugira ngo mbohoke, ariko igihe kigeze nagiriwe ubuntu. Umunsi umwe sinzi kubwo buntu bw'Imana nyene nibuka guhamagara Imana, ndavuga nti Mana, hamwe wompa umwana no gukorera. Sinatahura ko kuyikorera bisaba ko ikintu ca mbere ubanza kuyiha umutima wawe. Jeho nihuta asha kuyemerera ibimazi by'ibikorwa, sinarinzi ibyo ndimo, ariko Imana yo nyakuntunga yaratahuye ico ndayibariye muri uwo mwanya. Haleluya. Yo iryo sengesho iraryakira pe, iki mu mwigeme mwiza cane, ndaryoherwa nja ndavuga ko nzoyishikanira. Koko narayishikaniye kweri, nayishikaniye amafaranga 50, kare naho nashikana 10 niyo nari imenyere. Iminsi yose ngiye mu rusengero natwara 10, ariko ico gihe asha 50 ndayegeranya ndayatwara. Niko vyari bimeze. Ikintu cyose udakora mu rukundo niko bigenda. Vyakozwe n'intumwa igice c'17 ku murongo wa 30 haravuga ngo nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije. Guheraho naguma numva ijwi rinyibutsa ibyo nasezeraniye Imana, gaca nja gukora ibikorwa byiza, nkama nzindukira iminsi yose, nkama nzindukira gusenga, kazinduka muri twa dukorwa two kwigora, gufasha abantu aho nikora, kuja kubarimira, kujana n'abandi mu bikorwa bitandukanye. Nibaza ko ndi muri bya bikorwa nasezeranira Imana ko nzokora. Ariko suko siko bimeze, kuko ntushobora gukorera Imana by'ukuri ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe bitabwirijwe n'urukundo, ntaco bikumarira. Kuko haragera igihe ukumva birakurambiye, kuko by'ukuri ntibiba biva mu mutima, nibikorwa nyene novuga yuko biba bisunitswe n'iki n'ivyagezwe nyene, bitavuye mu rukundo, bitavuye mu buntu. Harageze igihe ndabivamo, kuko numva narushe, byaranduhisha, kuko umutima wanje wari kure y'Imana. Ku mezi 8 uwo mwana nawe nyene arafatwa, aragwara, basha aragwara, araremba, ndamujana kwa muganga, ndavuza birananirana. Murumuna we muramukazanje aca arambwira ati ngo ndakwereka iyo uja kumuvuza. Dusubira muri Bapfumu, turabayo, barakoresha amangetengete yabo, nkabona umenga nyene vyakunze. Mugabo burya ndababwire, burya umupfumu ntashobora nta rukiza, nta satani nta gakiza afise. Ico akora arashobora kunguruza gusa ingorane. Nimba wababara mu rubavu birahindukira ugasanga ubabara mu mutwe, ariko by'ukuri nta bubasha afise bwo gukura umuntu mu rupfu uretse Yesu wenyine. Ariko
mbandanirizayo ndagumayo kugeza naho mbyara n'umwana agira kabiri basha ngitonda muri abo bapfumu akantu kose numvise namba menetse umutwe namba bimeze gute kuko hari iterabwoba umupfumu yakoresha akakubwira ati igihe cyose wumvise ko ari kitagenda neza mu magara yawe mu bana mushinga ntaye ibiki n'ibiki uzocuza imbere yo kuja kwa muganga uzobanza uze ngaha abari jewe ndakwirekurira kugira ngo ugende kwa muganga ari je nakurekuye. Murumva kuba muri ubwo bukoroni, kuba muri izo ngorane ntibyari byoroshe namba kugeza naho mbyara n'umwana agira gatatu ndi muri abo bapfumu nyene emwe ndababamwo kweri. Nawe rero nyakuntunga aranyereka ko aragakomeye kubera abo bana ba mbere nari nababyaye barinze kumbaga par césarienne. Wewe arambwira ati ushitse ngaha asha uwo wewe uzomwibaruka neza utarinze kuja batarinze kukubwirira césarienne. Byukuri nkabona umenga inyishu y'ikibazo nari mfise iraheze, nkabona nyene umenga byaheze ariko nkumva muri jewe ko atamahoro ngira. Narumva afise ubwoba bivanye n'ivyo yaguma avuga. Wewe yaguma avuga yuko hariho abarozi, hariho ibiki, hariho abashaka kukwicira umwana, hariho abashaka ibi. Urazi niko kazi kabo. Satani nta kindi akora no guteranya abavukana, nta kindi kintu, niko kazi kiwe. Igihe cyose aguma kwereka yuko umubanyi wawe ari akubangamiye, akumereye nabi, ugasanga by'ukuri nta mahoro ufise. Harageze igihe rero kuri ubwo bwoba nyene ndazana umukobwa nkoresha umuyaye ndamukura ngaho kuri uwo mupfumukazi ndamuzana muhira ngo ndaronse sinzi ngira ngo nibaza nabona nyene umenga nzanye urukingo. Ewe reka nkorera akajagari yarakora ibyo bintu abantu baje muhira akabakubita ngo baje bazanye uburozi rwari urudubi mu rugo rw'abandi. Ntibyari ibintu ebana abantu bose akabaha igiti akabakubita biramera nabi gose. Sinzi ukuntu no bivuga. Hamwe abantu ata muntu n'umwe akiza mu nzi wanje, bose babona nyene yuko ari urugo rw'akajagari. Ahubwo naje ngira ngo nari namaze kuba nk'uwo mupfumukazi nyene. Ariko Imana yacu ni Imana igira neza, ni Imana y'urutonde, ni Imana idakunda akajagari. Kuko yararengera ku bana b'inshuti, abakuze bose agakubita. Nanje nkaja ngaho nkagira ngo nararonse ibintu, kumbe mfise abadayimoni mu nzu yanje. Jewe ubwanje nyene nari nsigaye nuzuye abadayimoni, nari mfise ishavu ntigeze ngira nkiri umwana, nama mfise ubwoba. Umuntu wese aje muhira naramwikanga, narirya nari naronse abana narushe, nkabona umenga bose baje kundogera abana. By'ukuri nari ndushe aho kwibaza ngo ndaruhuka nari nuzuye uburuhe. By'ukuri Satani nta mahoro atanga. Amahoro ari ku Mana yonyene, nta handi dushobora gukura amahoro atari muri Yesu Kristo. Nta handi. Ako kajagari rero karamara igihe karabandanya mu rugo rwanje bivuye kuri uwo mukobwa. Biragumuko sinabona iyo bizoja. Ndumva nyene by'ukuri muri ico gihe narumva ko ndushe. Umunsi urizina ndota mbona uwo mupfumukazi aje mwijoro ari kumwe n'utuntu tumeze nk'inguge nyinshi zikamfata mu kanigo ngo ngire ndamutabaza. Nkabona ariko arandaba afise ibyinyo nyene birebire. By'ukuri ntiyari afise ibyinyo birebire mugabo kubera yari dayimoni Imana yagomba kumbishurira ibanga ry'uwo muntu wariwe. Nagira ngo ndamutabaza ngo ntabari izo nguge ziriko ziraniga, nkabona ariko arantwenga. Muri izo ndoto nyene nca ntabaza Imana, ndabwira Imana niyo Mana ntabara.
nja ndikangura. Narasubiye gusinzira bibuko nyene. Mu bwoba bwinshi ndazanzamuka ndicara nja ndabwira Imana ntiwonkiza ibi bintu sinosubirayo. Ariko nakomantaje umutima nka Farawo. Kuvayo mu gice c'10 ku murongo wa 17 niho havuga ngene Farawo yabwiye Mose, aramubwira ati none rero ndakwinginze icaha canje ukimparire iri rimwe gusa, nunyingingira Uhoraho Imana yanyu ankure uru rupfu iri rimwe gusa. Urumva yuko yari akeneye ko bamukura ko bya bihano Imana yari yamurundagiye ko kubwo gukomantaza umutima. Nanje nari nimereye gutyo, ndavuga nti wontabara sinosubirayo. Ariko siko byagenze. Byaraheze muri iryo joro ndasinzira. Ariko mu nyuma nsubiye ibigeragezo bisubiye kugwira, umwana agashuha, bya binini abwira Imana naravyibagiye. Mbandanya nisubirira kwa wa mupfumu. Ariko ndyamye nkumva ijwi rimbwira kuyikorera. Iryo jwi rikabandanya, mugabo ko nagenda nirengagiza nibandaniriza ko uwo mupfumu sinasubiye kuryumva. Rirateba rirahora byo bwose sinasubira kumva na kimwe. Noneho ndabandanya kweri kugeza naho nsama imbanyi igira 4 nkiri kuri uwo mupfumu. Ariko mfise iyo mbanyi imaze nk'amezi 8 hasigaye kwezi ngo nibaruke. Ni nk'abagizi ba nabi badutera, bakadutera mu nzu baradukomeretsa, turakomereka turamererwa nabi twe n'umushinga ntahe. Mugabo Imana irakinga ntitwapfa. Turi mu bitaro ndota mbona umuntu ambarira ngo ndondere mituwere yiwanje kuko ubundi nakoresha iyo umushinga ntahe. Umunsi ndonka iyo mituwere niwo umunsi umushinga ntahe wanje yanyurujwe n'abantu tutashoboye kumenya. Numvise iyo nkuru njanja mu cyumba ndarira. Mpejeje mbwira Imana nti Mana naragusabye abantu urabampa, nja ndakwemerera kugukorera, uranyima igikorwa nti none umushinga ntahe wanje sinzi yari, nuntabara nkamenya ko yapfuye canke akihari, nkabona ikiziga canke nkamubona ari muzima, nemwe ubuho nzogukorera. Ariko ntonyene sinarinzi ibyo ndimwo. Mugabo nyuma y'iminsi 2 mbona umwana muto anzaniye agapapuro gatoya kanditse, agakete kanditswe n'umushinga ntahe wanje amenyesha ko akiriho. Mu mpera y'amashiyo Mana ngena ari Imana, isengesho ryose uvuga iba yamaze kuryumva. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nukuri ndakunda iyo Mana. Ibintu by'Imana byose biba biri ku rutonde. Isaha Imana yashinze kubohoka dushaka kuyirengana. Imana yarabonye umuruho nari mfise, Imana yarabonye kujuragirika nari mfise, umuco wayo uranyakira. Ariko hagati aho sinaciye nkizwa. Nabandanije ubuzima bubi cyane. Mbandanya muri Bapfumu nyene bambwira yuko bafise ubushobozi bwo gushobora kumukura mu ibohero. Ndafata ubutunzi bwose twari dufise bw'umuryango ndabuhereza muri abo bapfumu kugeza aho nashobora kuronka n'amahera yo kuriha inzu. Ndagira ubuzima bubi, ndamererwa nabi cyane. Ndateba nza gusaba indaro mu bagenzi. Muri abo bagenzi rero nagiye gusaba indaro bari bakijijwe. Karagera igihe bariko barasenga basangira ijambo ry'Imana, nkumva ndabinezererewe cyane, nkifuza kuba muri ubwo buzima ariko bidakunda. Niho hagera igihe nanje ngatangura kwiga gusenga nkabo, ariko nubwo nasenga nkabo Yesu ntiyari bwabe mu bugingo bwanje. Byari bya bindi byo kwigana gusa.
kuko nta munsi n'umwe nari bwigere ndamuhamagara ngo aze mu bugingo bwanje, kuko sinatahura ingene bitegerezwa kugenda. Niho habaye igihe kimwe haza umumama umwe araza ansanga aho hantu arambwira ngo Yesu ashimwe, ndamuraba ndabura ico nishura, aca arambwira ati bakubwiye ngo Yesu ashimwe ati wishura amina. Mbega vyari gukunda ko nishura amina kandi Yesu atari mu bugingo bwanje? Ko n'ibyo Imana yankoreye byose by'ukuri nta n'ibyo nabona, kandi abantu benshi niko bimeze. Ni ukuri Imana itugirira neza ijoro n'umurango, ariko kugira ngo tubitahure tubone urukundo rw'Imana n'ubuntu tuba tugiriwe n'Imana. Nanje rero harageze igihe no mu nyuma bimbwiye bikananira kwishura amina, naca ambwira ati rega mu bisanzwe ntushobora kwishura amina ati utarakira Yesu mu bugingo bwawe. Arambwira ngene bitegerezwa kugenda, ngene ubwira Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza, ariko ibyo byose kubera isaha y'Imana itari bwagere, nukuri numva umenga biragoye, numva umenga simbona ngene nubigira nkabwo ibyo byonyine gusa, ariko nkanka kubyakira, nkanka kubyizera. Niho hagera igihe umuntu umwe araza arampitana arambwira ati ngo tugende gusenga. Ndushe gose, kuko hari ahantu nagenda gusengera, iyo batanguye kuvuga ijambo ry'Imana ntiryakora ku mutima wanje, ku buryo naca nisanga ndiko ndarira nkaca nsohoka ngataha. Ndamara n'igihe mbere ntagenda mu gusenga, nkaguma muhira. Uwo muntu rero yaje aza kumpitana ambwira tugende gusenga, nari maze igihe kinini ntaja gusenga. Hanyuma uwo munsi wa mbere turagenda turasenga, bararirimba nkumva indirimbo, nkumva ko umenga ahubwo bupfuma bahora, ko numva umenga nta na kimwe numva umenga ni urwamo gusa. Mugabo hageze ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana arigisha mu kuvayo mu itanguriro igice cya 3 ku murongo wa 35, avuga inkuru za Rakeli ingene yicaye ku bigirwamana bya se, hanyuma se amushikiriye akanyuza umunwa mwiva akavuga yuko atakintu na kimwe wewe atakintu na kimwe yakoze. Nanje niko nari imeze muri ico gihe, sinabona ko ndi umunyabyaha, nari mpagazwe kuri bya byagezwe 10, nkibaza yuko jewe ndi umugororotsi. Ariko bamaze kwigisha bakerekana, bakatwigisha bakadusigurira ibigirwamana ibyo ari byo, ko ari ibintu h'ikibanza mu bugingo bwawe, akaba ari byo bifata ikibanza ca mbere. Jewe by'ukuri Imana nta kibanza yari ifise muri jewe, nubwo yankorera ibyo byose ikibanza ca mbere carimo jewe nyene, ko nagomba ko Imana ingirira neza. Mugabo bimaze kugenda neza, murumva yuko ivyo yagiye ingirira bitari bike, ariko kuyiha umutima wanje ntivyarimwo. Niyo mpamvu nibandaniriza nibera muri ivyo. Nababwiye ko nize gusenga, ngasenga nkabo, ariko nubwo nasenga nkabo Yesu ntiyari mu bugingo bwanje, kuko muri Yohana 15 ku murongo wa 5 haravuga ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mushobora gukora mutamfise. By'ukuri nta kintu na kimwe nashobora gukora gihimbara Imana, kandi Yesu ntaramwakira mu bugingo bwanje. Nubwo nasezeranira Imana ko nzoyikorera, urumva ko bitashoboka. Ntibyashoboka ko nshobora kuyikorera, kuko ntushobora gukorera Imana by'ukuri utarayiha umutima wawe. Yesu sinari bwamwakire, nariremesha. Mugabo guhera uwo munsi natanguye kumenya ko ndi umunyabyaha, ndagenda imbere baransengera, bamaze kunsengera numva amahoro, kuko uwo munsi nyene bariko bigisha ibigirwamana, hariho ishenete kenshi nakunda kwambara. Iyo ndayibuze hageze ko nja ku kazi ngira nakwa no gusiba, ukamenga ntayambaye sindi umuntu w'agaciro. Ariko muranyumva neza, simvuze ngo abazambara ngo ni bibi, oya. Nashaka kuvuga yuko mu bisanzwe gushatsa k'umuntu nuko uba ufise Yesu mu bugingo bwawe, niho ubushajije, niho uberewe, niho uba wambaye izigukwiye, kuko uba wambaye ubwiza bw'Imana. Ikindi naco nuko ibyo narondera byose Imana ingiriye neza, naca nibagira urwo rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruguma muri twebwe by'ukuri iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akaganza ubugingo bwacu, hanyuma tukabana n'Imana. Muri uko kumwakira rero nabandanije nkorana na bene data, sangira na bijambo ry'Imana,
dukorana mu masengesho eka no mu bikorwa bitandukanye byo ku rusengero. Muri uko kugenda nigishwa ijambo ry'Imana, hariho ijambo ryakoze ku mutima wanje. Ijambo riri mu Baroma 3:23 havuga ngo bose bakoze ibyaha ngo ntibashikire ubwiza bw'Imana. By'ukuri jewe nabona kenshi barambwira batakira Yesu umwami n'umukiza imbere y'igihe, hagati aho muri ibyo bibazo nkababwira je ndamufise none je nta caha nkora, nkadondagura bya byagezwe 10 tumenyereye, nkabona yuko umenga utabikora. Ariko natahuye neza yuko by'ukuri ntituba abanyabyaha kuko dukora ibyaha byinshi cyane, kandi ntituba abagororotsi kuko turi abanyangeso nziza. Oya, haba namba. Umuntu nk'uko ijambo ry'Imana ribivugaho mu Baroma 3:23 ko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Turi abanyabyaha kuko twapfukanye kameremere y'icyaha, kuko tuva kuri Adamu yacumuye. Twese tukavuka tuva kuri we turi abanyabyaha. N'akana kakivuka ari akanyabyaha nubwo benshi batabyemera. Aho rero ntangura gutahura, ndamenya ukuri. Niyo mpamvu atari inyigisho zose zishikana umuntu ku gakiza, hariho inyigisho zitabwira abantu ukuri kose. Izo rero narazibayemwo, ngirane nayo mpamvu hahora hagera igihe kuko zitashika ku mutima wanje ngataha ndiko ndarira. Sinarinzi igituma ndira, ariko ni Imana, n'ubuntu bw'Imana bwanyereka yuko hariho ico nkeneye mu buzima bwanje, kuko nari naravuze ko nzokorera Imana. Imana yashaka kumpingura kugira ngo nze mbe umukozi wayo koko ayihimbara, akora ibibereye. Ni muri urwo rukundo rw'Imana nyene dusanga muri Yohana 3:16 ruvuga yuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Maze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, nukuri nabonye gutabagwa, amahoro yarabonetse, kwa kwijirirwa nari mfise kurahera, nubwo koko ntaciye nshoka mbu umuntu akomeye ngo ndamushingira intahe. Barambaza bati ko wahindutse, usigaye usa neza, usigaye ufise umunezero, kubabwira ko ari Kristo muri jewe naritwengera gusa. Ariko harageze igihe ndakomezwa mu ijambo ry'Imana, ndumva by'ukuri ko nkwiye kumushingira intahe, ari byo niko ndakora muri uyu mwanya. Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero bakunzi, twari kumwe muri aka kanya twumviriza hamwe dusangira intahe y'ingene Yesu yangiriye neza. Nagomba ndabasezere, nagomba ndangize mbwira uwo wese atarizera Yesu nk'umwami n'umukiza ko ari mu kaga, kuko nta gutabagwa nta handi gutabagwa kumva atari muri Kristo Yesu. Nubwo Imana yagiye intabara, urumva ko atamahoro nari mfise kandi nagwa mvyuka, ariko kandi hariho ubugingo budashira turindiriye, kandi hariho n'urupfu. Ubugingo budashira kubizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi hakaba n'urupfu rurindiriye, umuriro udashira urindiriye abanse kumwizera. Hanyuma nawe wamaze kumwizera, nta kindi Imana itugomba ko atari uko tubwira abandi inkuru nziza y'agakiza. By'ukuri hariho inyigisho nyinshi, ariko inyigisho zisumba izindi ni uko abantu bamenya ko agakiza atahandi kabonerwa atari muri Kristo Yesu. Nawe wamumenye kugira ngo umubwire abandi. Imana yacu ihabwe icubahiro. Reka ndangize nsenga. Mana, ndagushima kuri aka kanya twasangiye na bene data ibyo wankoreye. Ndasenze ngo umuntu wese yumviye intahe n'uzoyumva, Mwami Imana, azahezagirwe, utarakumenya akumenye biciye muri Kristo Yesu. Wamaze kukumenya nawe ubwira abandi ubutumwa bwiza, inkuru nziza y'agakiza. Ntaba ari jewe, ariko icubahiro kibi cawe Mana. Ni mu izina rya Yesu Kristo niho nsenze. Amen.